ubuhimbaza nyakuri canke true worshiper. Haga nari bagiye gushiraho ubuhimbaza mukuri canke true worshiper ninde? Ni umuntu yavutse ubwa kabiri ariko abaho ubuzima bwo gukura mu guhimbara iki? Nashize entre parenthèse mu mwemu no mukuri kuko pastor aza kubivugako. Mugabo rero nagomba nababwire babantu mwiyita Claude worshiper kuri afishe. Muzoze murongerako true. Sawa? Ubu natomboye turi kumwe n'abajournaliste. Bazomfasha kuza barabivuga. Nitwabona washizeko Claude true worshiper nzoca ndakwemera. Bene majambo nimba watahuze tuko turavuga. Hari rivuga gukura. Ubwa mbere iri rivuga ntirivugwa ku muntu ataravuka ubwa kangahe? Bwa kabiri. Ntirivugwa ku muntu ataravuka bwa kabiri. Hama ba artiste benshi turazinanye. Murarongora ikoraniro ry'abizera mutarizera. Murakaze vraiment. Gusa n'Imana irihangana. Okay? Ari wo biharira ivyo. Zoje ndabatumirira mu ishuri aho duhera kubazanya intahe z'agakiza wavutse ryari? Ubwa kabiri. Hari n'abatazi kuvuka ubwa kabiri vyari ivyo. Hanyuma wabimenye gute ko wavutse ubwa kabiri? Hama hari habaye iki gihe wavuka ubwa kabiri? Ivyo bibazo kugira ubinyishure no kubuzi khairema ivyagizene ivyabaye. Hanyuma ntidushobora kuja kuzina intambo ngo tubigishe ingene bapanga ama repertoire ngo ingene bandika indirimbo zishingiye ku butumwa bwiza utaravuka ubwa kabiri. Ndi gute uzokwandika ubutumwa bwiza ubwa utarahura nabwo? Ntibikunda. Hamo bagutumira muri iki concert, I'm a worshiper. What are you talking about? Uri worshiper na ndakwibutsa muri kino gihe cacu ongerako true. Hama twe dusigare turababa ko ari false. Canke tubisuzumishe ijambo ry'Imana ko ari true. Mwene majambo nimba watawe icari cyo guhimbara Imana n'ubuzima bushishikara bw'uwavutse ubwa kabiri butazigera bwuzura mu buryo burundu icaka itarakugwa he mwisi. Imana ndi kuri atweza bavutse ubwa kabiri. Hari igihe tubishobora, hari n'igihe tunanirwa. N'igihe twabishoboye si twebwe, ni Kristo muri. Igihe twananiwe si Imana n'umwiza wicaho kiri muri twebwe. Rero ibi bintu muca muvyitirira mwebwe ngenge n'abartiste, at least ifu muvuga na nyokuru umwe yamye arasenga ngaha muri kilt hari ica yari inyuma yaje kumviriza Imana. Ucu ugenda wandike nawe nyine ko ari true worshiper. Umva vyo kunda wabigira. Umva uko kuntu wiyita worshiper wovyita nyokuru ica yari inyuma tuzi yuko yavutse ubwa kabiri. Nimba ivyo utobigira ukeneye guhindura. Ni gute umuntu amenya ko yahimbaje Imana mu mwemu no mukuri? Murongozi nibaze ko murongozi ari wewe. Ikibazo mwabajije no cishuruku ni gihe umuntu aba yaravyawe ubwa kabiri n'ukuri nibwo butumwa bwiza, hanyuma akababaye nk'uko ivyanditswe bimusaba mu bice byose bigize ubuzima bwiwe mu kumurikirwa na mwemu yera. Apana gace kamwe aho ushobora kuririmba ngaha tukumva ati uwepo wa Mungu urahari, mugabo uvuze kuri Imana ivuga ati afite naheze abava imbere. Hanyuma nimba watahuye munyishure kano kabazo, ninde umurongozo wo guhimbaza? Umwe wimwita worship leader. Mumbwire worship leader ninde? Oyasha mugomba mudukure akazi gahere. Kristo. Kandi twita ko aratura ba worship leader. Abajournaliste barako barabaza. Uri umuririmbyi, ego ndi worship leader. Aleze. What are you talking about? Kora kongereza dukunda abarundi basha. Uzoba uri kuravuga yuko wewe ari we urongorera ubuzima buhimbara data mu bantu yaguhaye cyangwa yagushize imbere. Nivyo uzoba uri kuravuga. None nivyo umurongozi wo guhimbaza ni Imana data biciye muri Kristo Yesu mu bushobozi bwande bwa mwemu yera. Mwene majambo ukabumpaye kuririmbisha iri koraniro nkatangura indirimbo ya mbere ndiko ndakora igikogwa cyo kuririmbisha iki
ishengero. Mugiye bijanye n'umushaha, muruko murana ngene nahinduye position. Ibijanye n'umushaha w'umukirisu yaje ngaha, wewe urawujejwe no kuri kw'Imana, urakomeye nimbujejwe. Ku rundi ruhande biteye ubwoba kandi uragowe. Twiyitirira amazina y'ivyo tutazi. Bumbwa no kwitwa umuririmbisha birakwiye. None singabire tubona yo kuturirimbisha ntibihagije. Hamurekera igikorwa nde Mpwemu Yera. Hama na Mpwemu Yera ntakorera ahantu hari vide. Aho rero naho nyene ndahagarukako. Izi repertoire muzana, Mpwemu Yera mwibuke yuko akorana n'ivyanditswe vyera. Mendi majambo, ubutumwa bwiza nibwo bukenewe ko turirimba. Hama Mpwemu Yera agakorera abera. Ndasubiramwo ko twahuye sinzi ko tuzosubira guhura. Wewe wizigiwe n'ishengero, baguha mikrofone, baguha na bendiri kuri nyuma n'abamizisien kugira ngo uririmbisha abantu iki ubutumwa bwiza. Hama ivyo nta negotiation, ntashwa. Tutabikoze nuko tutatahuye ishengero icyarico n'ico Imana yakoze, n'igihe ahamagara abantu bayo ngo baze gukorana bahura nayo. Mugago uzokwame wibuka si wewe intermediaire w'ikoraniro ni Imana, intermediaire ni Kristo. Uwo Kristo nawe yahishuwe mu gitabo cyitwa nde tudafise na shwa nimwe yo kuririmba indirimbo itavuga iki Kristo. Hari igihe uja mu ikoraniro ukazabona baguhagurutse ku ngufu, mugakuviza ivyo ikora kuririmbisha, wo kwicasha ugasohoka. Kubera iki? Muriko mutuzanira indirimbo zivuga yandi mayagwa zitaza kudufasha guhura n'iki n'Umwami. Uzobibazwa kuba warizigiwe ugashigwa hano ukadutambisha kadugumba mugazi dusenge. Hama indirimbo yo guhimbaza imwe twita worship song ikwiye kuba gute? Bantu b'Imana, mwimba mwataho indirimbo yo guhimbaza mwumva ari indirimbo imeze gute? Ni indirimbo ihimbara Imana. Nayo ni yihe? Ni imwe, si zibiri, si zitatu. N'ubutumwa bwiza, kandi ubwo butumwa bwiza buvuga nde? Kristo. Abo bantu rero mumaze kuba abastar, mugaruke ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza. Murazi ko tubemera mwese, murabikora neza mu ngabire. Mugabira akene ko mubikora neza kuvyo muturirimbisha. Sino nama nabwiye ba artiste nkiri mu gihugu cy'u Burundi nzokwama navuze, kandi amakungu biento tuzobabwira nta kindi kintu ikoraniro gitirirwa ry'abizera baririmba atari iki ubutumwa bwiza. Hama ubutumwa bwiza ntiburirimbwa n'importe comment. Nturaba ngo kubera yaririmbwe n'umuririmbyi agezeho ucukazana, nturaba ngo kubera ngo ufise ngo arrangement nziza ucukazana. Never. Muzoze mu ishuri, turafise amashuri dutegura abanditsi b'indirimbo n'abarongozi b'indirimbo, bapasitori muri hano. Ndabingize kubw'imbabazi z'Imana, mu kwa kabiri niho twakira abantu. Muzoturukire basi umuntu umwe azoza kumviriza ayo makuru. Ba journaliste mutanga ibiganiro, jewe nzoza ndabivuge aho tuvuga bishike kure. Nico pastor yakoze mu kuntumira. Kubera iki? Turagowe. Naraza y'amajambo yose avuga ngo musengera ubusa. Urisira ko wama waririmbishije koranira ubutumwa bwiza haje. Wasohoka bakakuzanira amafaranga, bakagufeliciter, uri sûr. Attention vuze uri sûr, mba niko ndagomba wiyumvire deux fois. Turabizi kubikora mugabo uri sûr bijye wakoze. Ko wakoze ico wategerezwa gukora mu ngoro kwa data. Mwavutse ubwa kabiri aririmbisha abavutse ubwa kabiri en présence de Dieu. Indirimbo rero twita yo guhimbaza ni indirimbo ibihimbaye nde? Data. Harakaririmbo kamuhimbaye. Iyi ndirimbo yanje mwami nuyakire. Apana iyo ndirimbo siyo mvuze ako gace konye nivyo yariko araririmba. Sawa?
mugabo yariko araririmba indirimbo yanje Mana nuyakira igihe Imana yoyakira iyo ndirimbo izoba yitwa indirimbo yahimbaye nde data muga kugira imuhimbaye no kwivuga umwana wayo wonyene. Umwanditsi umwe yavuze ati nta ndirimbo nimwe yo parve na kwinjira mu matwi y'Imana atari y'umwana wayo. Twibaze ntagereza sike tora turirimba pani zuno munsi sike tora turirimba vy'ukuri ziba zivuga umwana w'Imana cashiraho uruburungu runini bagwita gute pondente rugasi urubatsa runini kugira ngo ivyo tubivalide kuko igitabo nico kidufasha. Hari ibibazo mukunda kubaza ngenda nsoma niruka hari ivyo muriko muribaza none ko tubwiye ivyo none bijya bintu duhora twita guhimbaza no gutaza ivyo ni gute. Nagomvye gushiraho urufatiro mubanze mwumva ivyo ndaba proposa ubwanje ko nibaza twari dukwiye kubivuga gutazira no gushima. Ubwa mbere niho propo nobaha bijya tuvuga guhimbaza no gutazira dukwiye kuvyita gutazira no gushima. Nkunda kubwira aba artiste muzonyereke verse ivuga ivyo guhimbaza no gutazira vyatumye twitirira imigwi twitire guhonyene aho biri. Namwebwe muzokumviza kino kiganiro nimwaronka verse itubwira yuko Dawidi yatanguje umugwi wo guhimbaza no gutazira muzowunzanire. Dawidi yatanguje umugwi w'abaririmbyi n'abacuraranzi mugabo umuntu mbere yo kuririmbisha no kuririmbana n'ikoraniro rya Isirayeli babibutse ivy'Imana yawo ibitandukanye n'ivyo ucuza ubidefende imbere ya media mumenyere gukomentinga sivyo bavuze ibintu mushamuvuga gose ndabarorereye muzompa link. Gutazira ni iki nukwita izina canke kwita irindi zina umuntu uturorero kuvayo 15 Zaburi 150 igihe tuvuga gutazira ntituzoza turavuga ibijya bindi byose dufise mu mitwe. Uzotazire Imana mu gihe uri sûr ko ibiri ndani mu gutazira ari ivyo nibihe. Gutazira Imana ni nyisha bizera batanga mu gusubira mu icimana iri les attributs de Dieu communicables et non communicables. Izo tutazibonye mu ndirimbo ntuzoyite ko ari indirimbo yo kugirana yo gutazira. Utazira Imana n'umuntu asubiramwe rero burangamutima bw'iki bw'Imana. Mu ndirimbo wataziriye ego wavuze Imana kwimeze gute ubuze ico kibazo ikuremwo si indirimbo yo gutazira ni indirimbo y'ivyo bindi wavuze. Okay, indirimbo yo gutazira Imana nta kindi kiranga atari ubutumwa bwiza. Umwanya wo gutazira Imana si umwanya wo gisirimba. Umwanya wo gutazira Imana n'umwanya wo gusubiramwe uburangamutima bw'iki bw'Imana. Irindi rivuga no gushima twabonye no gutangura koze kuca umuntu hari canke kuco yagukoreye. Gushima Imana ni nyisha bizera batanga iva mu munezero w'Imana iri. Igihe Imana yihishura yari itumbere ko twitegereza iciri mu ijambo ryayo mu mwana wayo mu vyo yaremye. Inyuma yo kubona ingene imeze iduhamagara kuyitazira niko gusubiramo ingene tuba twayibonye. Mu gusubiramo ingene twayibonye hari icyo Imana yatunyegereje muri yo mu kuyihweza citwa umunezero. Uwo munezero ni uvyara kugirane gushima. Igere mutubwira ngo mushima Imana utaduhaye Imana utatweretse Imana utapresence Imana mu ndirimbo ingene imeze mu bikorwa vyayo mu burangamutima bwayo mu masezerano yayo ngo tuyibone nukuri ayo majambo muyahebe muzuze murayakoresha mu buryo bwo uturorera amazaburi yuzuye ivyo n'amakete ya Paulo. Umugwi w'abaririmbyi n'abacuraranzi ni umugwi w'abizera bahawe ingabire zo kuririmba no gucururanga mu ntumbero yo kwibutsa abantu ubutumwa bwiza mu gutazira no mu gushima. Turi kumwe igikorwa ca imwe mwita worship team sawa muhari kugira ngo mutwibutse ubutumwa bwiza ni muhari ngo mwemvante ubwanyu kuko uwatangaje ubutumwa bwiza ni Imana ubwayo. Indirimbo y'umwana wayo niyo keneye kwicapa ikoraniro ry'abizera n'abacuraranzi mu nyumve ivyo muririmba mutumviriza ivyo muririmba muzobibazwa mutegerezwa kuririmba mucuraranga muherekeza ubutumwa bwiza. Banditse ibindirimbo nta kindi kintu muhamagarirwa kuririmba n'ubutumwa bwiza kuko mwanditse butari ubutumwa bwiza mukwegeye abazoririmba izo ndirimbo kuzoririmba iki kuzosenga ibigirwamana.
hanyuma gutazira no gushima si iby'abaririmbyi n'abacuraranzi gusa. Mwaravyihaye muvyitirira umugwi. Muga gutazira no gushima ni ivyo wizera wese. Gutazira no gushima ntibikorerwa mu ishengero canke kuri podium gusa. Oya, no hanze y'ishengero, mu buzima bwa misi yose, mbere ni ubuzima bwose. Mu masengesho turatazira kandi turashima. No mu yindi myanya yose mwibaza. Ubu ndiko ndavuga n'igihe muba muko muravuga byose biba birimo. Hanyuma gutazira no gushima sigiye ibicurarangisho no guhingobongoza kwa majwi biba bihari. Oya, atabicurarangisho atamajwi ashizwe mu gahogo, igihe dushinga intahe, igihe dusenga, mbere n'igihe cyose tuvuga turashima kandi tukagirane tugatazira. Indunduro ya vyose rero duhe kijya gicapo. Murakibona? Ndezimi ivyo mpejeje kuvuga mu mwanya muto. Wewe na jewe tutarabaho dufise Imana umuremyi yaturemye. Mugiye Imana yaturema hariho ico ikoze, nico twise ukwihishura kw'Imana hariya. Ijya fresh imanuka ni do Dieu à nous. Kumana gushika kuri twebwe. Itwihishura ingene imeze iciye mu bikogwa bitandukanye vy'ukurema. Okay? Hanyuma ihejeje kutwihishurira hari ico yiteze ku ruhande rwo hirya gwitwa iki? Inyishu. Niyo twita worship par rapport y'Imana. Hanyuma umuntu ari au centre ahamagarirwa ubwa mbere kumenya Imana biciye ku kuntu yihishuye. Hama kandi ahamagarirwa kwishura umuremyi wiwe inyuma yo kumumenya. Hari abantu bazi ko Adamu Imana ihejeje kumurema, Imana yacigira ahantu kuvuga azosubira kumukenera, nta n'iki mwitezeko. C'est pas ça. Imigani 16 umurongo wa 4, Imana jambo ry'Imana tubwira yuko Imana yaremye ikintu cyose kugira kigire ico gikora. Nta kintu na kimwe gihara ata mpamvu. Niyo ntebe mwicaye ko wayikoze yari afise impamvu. Iyi microphone ndiko ndavugiramo hariho impamvu. Why Imana kukurema wewe? Voilà. Mugabo aho twahushije twebwe twafashe inyishu dutanga tuyitirira gace kitwa umuziki. Ora gace gatoya kitwa umuziki gaca kangloba iyi ntumbero yo kuremwa kwacu kose. Rero aho turi ni habi. Urabona aho turi ni habi. Umuntu ari au centre ahamagarirwa gutazira Imana no gushima Imana. Mugabo uko gutazira no gushima mu maso y'Imana bibwirizwa gukogwa ku buryo bihimbara iki? Imana. Nibice bindi by'ubuzima bwiwe mu maso y'Imana yiteze ko uyo muntu abikora mu buryo Imana ivuga ati wampimbaye mwana wanje. Mwibuke ko ari Kristo wenyine yashoboye kugirana kumuhimbara. Nivyo sivyo? Matthew 15. Kristo niwe wenyine yashoboye guhimbara Imana, si jewe na wewe. Twebwe no musi tubishobora kubwande kubwa Kristo. Hanyuma ndababwira kano kantu kanyuma, igihe twagwa muri Adamu, Imana abitoranya bose yabita abagororotsi kubw'igikorwa ca Kristo. Mugabo ntiyabagiza abagororotsi muri kamere k'abagororotsi. Imana yaradukijije ariko kandi iduhamagara kwezwa itaradushikana aho tuzobana nawe ibihe byose. Nabonye stati ya pastor y'umuntu yavuze ku bijanye no kugororoka. Ningene afite ariho urugero tujako turiko turavuga yuko turabagororotsi nta cyaha dukora. Vya vrai nta cyaha mukora. Ibirenda bivuga kubera ko bica bitubuza guhimbara iki? Imana. Twakijijwe ngo twezwe before yuko tuja mu ijuru. Ntitwakijijwe akaca dutwara mu ijuru. Ariko igikorwa ciwe yaracujuje kiranengesere abo avyaye ubwa kabiri baca batanga urugero rwo kwezwa rushishikara mu bice byose bigize ubuzima bwawe gushika ku mpera y'umuhamagaro wawe. Hanyuma tukabaho tuvise ivyizigiro yuko tuzotungana burundu mu ijuru, tukazonezera Imana mu ijuru, tukazoba tuyihimbaye. Kandi muri ico gihe n'umuziki tuzovuza uzobuhimbaye Imana.
n'indirimbo tuzorimba ziba zihimbaye, ibice byose bigize ubuzima bwacu bizoba bihimbaye Imana. Imana idufashe twese gutahura ibyo.